Ndabaramukije bene data muriko murakurikirana ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi Madame Solange Sevumba. Uyu munsi ngiriwe amahirwe kuri iyi saha ngo dusangire ijambo ry'Imana. Tugire dusangire ku ijambo rivuga kugororoka. Mbega ukugororoka niki? Mbega biratubereye abakristo ko tugororoka? Ukugororoka bene data ni cemezo canke ni decision canke n'ingingo umuntu afata canke kwimenyereza kubaho ubuzima bw'ukuri butarimwo amanyanga. Hariho ubuzima Imana itemera, hariho ubuzima butaryoshe, hariho ubuzima umuntu abubamwo atarakira Yesu ugasanga n'igihe yakiriye Yesu uwundi yavuze ngo avant l'indépendance même après l'indépendance ugasanga nico kimwe. Nukuvuga iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza aba yarabaye uwundi muntu. Hariho ivyo adakora acaba mu gitigiri c'abantu bagenda bagororotse. Hariho utuntu tumwe umuntu ashobora kwibaza ati mbega uyu muntu ko mbonye mu kuriha amakori bimugora yinyegeza, mbega ubwo n'umukristo aragororotse. Hariho aho umuntu bimunanira kuja ku ma programme ugasanga bavuganye n'uwundi kintu agaca avuga toya nta nivyo nibutse kandi barabipfunditse. Ico gihe uwo muntu ntitwovuga ngo yagororotse. Hari abantu kugira ideni birabaho rikanakugora no kwishura, ariko hari aho umuntu ababifise uburyo akanegrija. Ico gihe uwo muntu ntababaye umugororotse. Ariko ijambo ry'Imana ni vyinshi cyane twovuga kuvuga abandi urashobora kutazigama neza ivyishira hamwe ryakujeje, ushobora kutajera neza ivyishengero ryakujeje, ukibaza uti nta ngorane ni vya bose kazima taje ndiko ndabiriha ukavya ukabikoresha kugomba. Ivyo ni ibintu bigaragaza ko atakugoroka kuba kuri mu muntu. Hari aho umuntu yicara akavuga abandi ntibiryoshe, umugororotsi ntavuga abandi. Ariko hariho ivyo Imana ivuga ku mugororotsi. Imana idufashe cane. Hariya mu migani igitabo c'imigani ku gice ca 20 umurongo w'indwi havuga ngo umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe hahirwa abana biwe azosiga. Ngo umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe. Yesu abahezagire bene data muze tugwanire ukugororoka. Kenshi twifuza ko abantu batubona ko tuvuga ubutumwa, turafasha imfuvyi, turaririmba, turagira gute, mugabo kugororoka ntikube kwinshi mu bugingo bwacu. Mbere Zaburi 112 yo umurongo wa 6 hakavuga ngo umugororotsi azokwibukwa ibihe bidashira kandi ngo ntazotinya inkuru mbi. Umutima wiwe urahamye wizigiye Uhoraho ntazotinya. Yesu adufashe cyane. Uwo ngo n'umugororotsi. Hari yari ya jambo duhejeje gusoma rivuga ngo umugororotsi hahigwa n'abana azosiga. Turabona hariya mu gitabo ca 2 ca Samuel kiriya gice c'9 usomye ujya murongo w'indwi havuga ngo Dawidi aramubarira ati mpore ntacutinya kuko ntazobura kukugirira neza ku bwaso Yonatani kandi nzogusubiza amatongo yose kandi yasogokuru Sauli kandi uzohora urira ku meza yanje na ntaryo. Iyi ni inkuru y'umwana yitwa Mefibosheti igihe Dawidi agiye ku butegetsi canke asubiriye umwami Sauli. Yarabajije mu mutima wiwe atangura kurondeza ati mbega ndabasavye mu mbarire nta nagasigarira nta n'umwana nta nakantu ko bakarasigaye mu muryango wa Sauli nkakagirira neza ku bwa Dawidi ku bwa Yonatani. Kuko Yonatani yari yaragiriye neza cyane Dawidi, yari yarifatanije nawe ntiyemera ko se amugirira nabi. Ineza yakoze Dawidi harashikaho yumva ati nogirira neza umwana wa Yonatani. Niho rya jambo rivuga ngo umugororotsi hahigwa n'abana azosiga. Nimuze tuba abagororotsi bakunzi, aba papa, aba mama, abakiri bato, abasore n'inkumi, abatama n'abatamakazi, muze tugerageze twige kuba abagororotsi dutegure ejo hazo ubugingo bwacu buzokwamaho. Yesu abahezagire cyane. Imana yo mwijuru ibaha umugisha. N'abakiri bato, abize, abakene, abatunzi, umuntu wese mu rugezo rwiwe arimwo, umuntu wese yumve ko akwiye kuba umugororotsi. Dawidi yaragize umwete, yari umwami, nta cyatuma aja kurondera ko gahungu, ariko arabaza. Baca baravuga ati hari akana kamugaye ibirenge kasigaye katapfuye mu muryango wa Yonatani, mu bana ba Yonatani.
Dawidi acaratuma ati ihute mugende mukanzanire, ngo kari karamugaye ibirenge, kari karashonje kuko urabona bari barapfuye, ibibazo vyari bibazo. Baca kakana bagiye kukabaza, gaca kavuga ati mbega yemwe jewe umuvyimba w'imbwa mwomba baragutega mwami. Ariko Dawidi arambwira ati ntacutinya, arasubiramwe ati mpore ntacuti. Uraza umuntu akubwira ati mpore ubabaye, nitwaba bagororotse tuzomenya guhoza abandi, tuzomenya kubwira abandi tuti mpore, naho bigoye, naho uyu munsi udafise ahuba, naho uyu munsi udafise icurya, naho uyu munsi wabuze umugabo, naho uyu munsi wabuze umugore, uti mpore kuko hariho ineza wakoze. Umugororotsi hahigwa n'abana biwe azosiga. Imana itugirire neza, Imana idutabare gukora ivyiza. Nuko Mefiboshete baca baramutwara kwa Dawidi. Dawidi ngo yari mushira ku meza yiwe. Nimwiyumvire namwe table manje yo kwa president. Nimwibaze urashobora no gukora kwa president ariko ugakora hariya kure, ukaba naho nyene urubahwa, ugakora ku irembo ariko ntumenye n'ivyo president yafunguye. Mugabo Mefibosheti kuko se yabaye umugororotsi, ntiyifatanye n'abanyakibi, akagirira neza Dawidi, bituma naho yari yaramaze gupfa ineza yiwe yibukwa. Imana itugire neza bakunzi banje, bakunzi ba Yesu. Umuntu wese yiyumvira ati mbega jewe naragororotse, mbega jewe narabikoze, kuko igihe cyose Imana irinda ijambo ryayo. Na uzogenda uyibutse none ga Mana ko nagororotse. Ndabona Yobu igitabo ca mbere, hajya mu gitabo ca mbere ca Yobu ujya murongo wa mbere havuga ngo mu gihugu ciwuzi hariho umugabo ngo yari umugororotsi, ngo hari umuntu w'umugororotsi ngo yubaha Imana. Imana ikavuga ngo yari umugororotsi yubaha Imana. Imana ikabimuvuga ko ngo mu gihugu hari ya ciwuzi ngo hari umugabo yari umugororotsi. Turabona kuri Nowa ngo mu gihe curunganwe rwiwe ngo yabaye umugororotsi, ntiyigeze aba umuntu mubi. Imana ikavyibuka, Imana ikavyandika. Enoke ngo Imana yabonye ari umugororotsi ngo icira mujana adaciye no mu rupfu. Yesu atugirire neza. Mbega wowe umugororotsi bigakunda, haraho uvyuka wumva umururaza ari mwinshi muri wewe, ariko nagomba ndakubwire ngo ni wo kwishoboza kuba umugororotsi. Shiti wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, agahindura ubugingo bwawe, akagenda arakwereka ingene wobimeramwo, ingene wogira karaktere nziza, ingene wogira ingeso nziza. Yesu agufashe cyane, Yesu akugirire neza. Abamama twoba bagororotsi, abasore twoba bagororotsi, twokora ibintu vyiza. Ubugororotsi budepassa l'apparence. Abantu bakunda ukunda cyane ivyo abantu babona, ariko idufashe. Mbega murazi yuko abantu kubera kutagira ubugororotsi hashobora kuboneka ama mission y'ubuzi. Umuntu agaca avuga ati eka ujya naho ari we yarakwiye kuronka ijya mission sindayimuha, hariho uwundi nanje ngomba guha. Hakaboneka ama faveur, hakaboneka uturyo twiza two kugira neza abantu, bakabiha ababikenewe, ababimerita. Donc abo vyemerewe ugasanga ntibabibahaye. Umuntu akagenda agacashiramwo kamana wa mama, agashiramwo umuntu wiwe, agashiramwo uzomugirira neza, akashiramwo wa wundi bazohura bagasangira. Umwe yavyemerewe ari wavyemerewe akabimwankira ntabimuhe. Uyo muntu ntazoba abaye umugororotsi. Umugororotsi aramenya ngo nkwiye gukora uko ikintu cavuzwe. Nimba leta imbwira gutanga ikori ndaritanga kujya nyene, na Yesu yaratanze ikori, yaratubereye imfura y'ubugororotsi. Yesu baraje gutangisha ikori, acara babwiye ati nimugende mu kiyaga, ifi mutangura kuroba muce muyasambika, muca mukuramwo amafaranga, igice mukuramwo muce mugenda mu gitange. Arabaza ati mbega mubona handitse kwiki? Bavuga bati tubona hacafye ko Kaisari. Okay, nimugende rero, ivya Kaisari mubihe Kaisari. Umugororotsi ivya Kaisari biha Kaisari, ivy'Imana kabiha Imana. Igihugu kirafise ivyo cagenye categetse, dutegerezwa kubibanamwo neza. Bakamenya bati bajya bagororotsi barashigikiye. Apana yuko umuntu aba ari nko kwisoko cyangwa ku kibanza ciwe abonye abaza gukatisha amakori, naho ndabibona ukaje ubona akubise ko akajyanga akabwira mugenzi we aturababwira ko atari hondi sinatonze, kandi agaca ku mugoroba yiruka muri korale, agaca yiruka mu cyumba cy'amasengesho, agaca yiruka kuvuga ubutumwa. Oyaye umugororotsi
n'umuntu akora ivyo yabwiwe, ivyo yategetswe akabikora gutyo. Ariko kandi hari impera y'umugororotsi ngo hahirwa n'abana biwe azosiga. None wewe uri kutegurira abana bawe, uri kutegura ejo hazoza gute? Kandi umugororotsi ngo azokwibuka ibihe bidashira. None nagomba ndaguhamagare ngo uyu munsi niba waratose kaje ubugororotsi, uyu munsi ukabudatunganye, upfukame ndagusengera Imana. Yesu abahezagire cyane. Ndabahamagarira kuba abagororotsi muri kino gihe cy'iminsi y'iherezo, aho abantu bibagoye kugendana ubugororotsi, kandi tubona dufise amashengero menshi, tugumona dufise abantu benshi bavuga Kristo, bamuvuga no mu mabarabara, ariko ivyamwa by'ubugororotsi bikaba bikeya. Ariko wewe reka mbwire wewe wagiriwe ubuntu bwo kumviriza ijambo ry'Imana, wo kwemera uyu munsi ukemerera Yesu akaguhindura, ukava mu mugenzo w'idini ukaba umuntu mwiza. Hari abantu baje umenga bafite amadiri, baje mu ishengero, wumva wohinduka. Ngomba ndagusengere ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, nawe uzi umugororotsi ukore nk'uko Yesu yakoze. Mwami Data twese uri mu ijuru, turagukengurukiye aka kanya waduhaye ko kuganira ijambo ry'ubugororotsi. None ndasengeye umuntu wese yemeye kukwemera nk'umwami n'umukiza ngo uhindure ubugingo bwiwe. Hari byinshi yaciyemwo, yaguma abona umenga aragororotse, ariko aririmbo yasanze yaravyononye. Ndasavye amaraso ya Yesu ngo amweze kandi acamushoboza kugenda ukugomba. Urakoze kuvyumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abahezagire. Tuzobandanya kuri iyi nyigisho, murakabaho ntimugapfe.